Ndabaramukije mwe mwese bakunzi ba Ghost TV ni ikiganiro KuZiko mushikirizwa nanje Divin Dushime. Abatari bake aho hanze barakunze guhagarara ku kintu bita imfashanyo. Ariko none umuntu yorindira ifashanyo kugira ngo yiteze imbere. Uno munsi turi kumwe n'abatumire babiri tuza kuyaga cyane ku kintu twise tworindira ifashanyo kugira ngo twiteze imbere. Muri make ni ivyo zakuyagako ariko imbere yuko tugira ico tubandanije reka nakira abashitsi dusanzwe dufise nkuko musanzwe mumenyereye ko kino kiyago tutakigira turi twenyene reka mpere ibubamfu bwanje ndaguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Dive ndabashimiye cyane. Ego twoshobora kumenya izina neza na neza shobora kuba ndakuzi mugabo bariko baradukurikirana. Nitwa Jimmy Ndiho kubgaye sanzwe ni entrepreneur social. Neza na neza ukora iki ni entrepreneur social? Entrepreneur social ubwa mbere ndongoye ishira hamwe Tabita Community in Action. Nibwo natanguje kuva nkiri kwishure muri secondaire. No ni buryo bwanje ndafise umutumire washobora kutubwira izina kugira ngo bashobora kuba ariko baradukurikirana amenye bati uri karavuga ni kanaka. Nego kwizina nitwa Iradukunda Pacifique nkabandi munyeshuri muri psychologie clinique sociale. Nawe nta kintu kumbure mu buzima busanzwe uba nimba ari nkishira hamwe nkakono kwa Jimmy oya sindatangura ariko bonimirije gutangura. Ikibazo abatari bake bakunze kugaruka ko bavuga bati mbega umutahe wovahe, hari abavuga bati turindiriye imfashanyo ziva ku bandi kugira ngo dushobore gutangura. Ariko Gajimi nka uno munsi ufise ishira hamwe mwishira hamwe urongoye mu bitunganya ibikorwa byanyu gute bijanye cyane uburyo. Ubwa mbere amashira hamwe akura uburyo he ubwa mbere ni mu makotisation hariho amadon dushobora kuronka bivuye ku bantu hariho n'amapartenariat ku mantu nzeye mu organisation atandukanye hariho n'ahantu henshi ushobora kudodora toki bagashobora kubaronsa uburyo twe mwishiramo igiwacu nkuno munsi nta mu partenaire potentiel dufise ariko iyo dukeneye gukora igikorwa uburyo iyo tubukura ubwa mbere turabukura mu bantu tukabukura no muri twebwe nyene hama kandi tukaja kudodora ahatandukanye aho rero turashobora kurondera n'ama sponsor dufate nk'akarorero niyo turiko tugora nk'ijya campagne korako je te dis franchement uza gusanga tura abantu benshi baritanga ugasanga n'abaririmbyi baje gushigikira bivanye niyo projet twa présence. Kubgawe rero uvuga uti je mwishira hamwe ryanje ikintu cyitwa imfashanyo sico gitangura. Imfashanyo burya basha siyo itangura hatangura iciyumviro ciza cane kuko na yamfashanyo ije kwishura ku ciyumviro giteguye neza. Umuntu wese atanga imfashanyo rega burya si imfashanyo ko nyene ahubwo afinansa ama objectif yiwe muri projet yawe. Yego Pacifique umvise ibyiheje kuvuga nawe nk'umuntu asanzwe utaratangura kukumbure kugira ishira hamwe niho hewe uhora ubona ashobora kuvuga mbere. Ubwanje sinigera ntegura yuko nshobora kuronka ikintu ku muntu bwa mbere ndashobora gutegura ibintu vyanje ubwanje mbega amahora ndonka nimba ndose kiraka kanaka nkavuga ati kiraka kanaka nshobora gukuramo amahera nkoresha n'ivyo mu byo nshaka n'ikindi gihande nane nkavuga ati jewe ibi mugambi nshaka kuzokora ndiko ndabika muri aya make ndiko ndaronka ariko ndiko ndabika kugira inyuma y'umwaka canke inyuma y'amezi bivanye n'amahera mba ndiko ndaronka hama ati muri aya mahera ndiko ndaronka ndiko ndabika mbega zomarera iki muri uwo mugambi ndiko ndagira kugira uwo nzoja gusigura ivyo nshaka gukora nzogende ndamu presentati jewe muri ibi nshaka gukora ubwa mbere ndafisaya ubwa mbere hama anshigikire mu vyo mugabo ubwa mbere mfise jewe ubwanje niko ndabikora. Abenshi bakunda kuvuga bati abantu bafite amashira hamwe yigenga cyane nko gufashanya n'abantu ngukira mu fashanyo babaha ugasanga barabitungiyemwo ugasanga ibintu byo kuvuga ngo gushitsa ibyo biyemeje sivyo bitangura. Mbega we nawe ndiko bibona canke wewe siko usanzwe bibona wambaye n'ishati nziza baraca bakubwira bati byaciyemo ariko je nibaza yuko ubwa mbere birababaje kandi birababaje cyane kuba hariho abantu batwitangiye imbere mu vy'amashira hamwe canke nuno munsi ariko batangura amashira hamwe canke imigambi batari motive no gufasha badasunitswe no gufasha cyane. Ego none abo nabo nyene urumva bariho
abo bariho canke ni vya bindi uvuga uti Oya, narabigiyemwe oya. ndabikunda mugabo byahindukiye imbere. Dive uretse jewe personnellement nk'intahe iwanje hariho abantu benshi ndakubwirije ukuri bashobora no kuja mu ntuze mwibarabara bagafotora abana ama mu nyuma bakavuga birebire uko onye maze bakadandaza ayo mafoto ivyo birahari turi muri Afrika. Ivyo rero jewe sanzwe ndabikoramwo ndabizi cane aho nashobora no kugenda gusaba imfashanyo ku bantu bakambwira bati n'abandi twarabahaye ariko ntaco twagego ndibuka tugitangura vyarangora cane kumvisha abantu igikorwa tuje gukora ariko mu nyuma ubwa mbere hari umuntu namenye 2016 kamubwira umugambi ni mudushigikire afise shiramwe iteye imbere cane ariko aravuga uti courage hageze ko ampa mahera ko yari ndamurindira ndamubura mu nyuma ndabikora ndakorana na moye twari twaronse turabikora turaheze ndamuha rapport mu bandi naronkiye ama rapport mu nyuma umwaka atamahera yampaye juste pour lui montrer yuko nubwo atanshigikiye ibi gikorwa nagikoze ijya kabiri mu nyuma ya gatatu yagiye kumbwira uti burya nawe ko ndakuraba nariko ndaraba vy'ukuri yuko bibarimwo rero hariho bamwe tuja mu ano mashira hamwe adaharanira inyungu za politike ari umuhamagaro tuba dufise ariko hariho n'abandi baba badafise umuhamagaro rero aho rero ntuzi gutangara cane usanze abantu batariko barakora ivyo biyemeje baronka na financement bagaca bagwana baronka na financement bagaca babiheba baronka na financement bagaca bahindura canke icera mugasanga riguma rihindura amazina rihindura niki ejo twumvise ati amakoperative yavyutse twigira muri koperative n'andi tukumva duti n'amasosiyete agezweho bagaca bahindura donc n'abantu badafise intumbero. Pacifique uno munsi wumvise nk'icari karavuga ati hariho abantu bafise amasura abiri umwe aragenda kugira ngo aje kugira ivyo yungukamwo bijanye no gufasha abantu numva byose ni vya bintu byo y'imfashanyo kenshi usanga baja kurondera abantu bashobora kubafasha. Uno munsi wewe urategwa intege niyo ngendo ishobora kuba iri mu bantu bumva ko baje kurondera ico barondera mugabo ntibashobore gushitsa ico biyemeje. Ubwanje nanje narababonye twarababonye badukamera twarababonye batubwira ngo tuje mu bintu bakadukamera ariko ntituzi iyo babigiye ukuntu babigenza twe tukabigendamo kubera yuko aho n'umutima wacu tukagenda mwibarabara tukabagaburira abana mugabo bafise yindi hangiro twebwe turabigendamo kubera nugufasha abandi bana kubagurira ibintu baba bashaka kubaryohereza umunsi ariko wowe ukabona kamera ikira gukamera hari bazenye kamera mugabo we ntuzi impamvu rero mugabo mu nyuma akagenda gusa imfashanyo ariko izo mfashanyo bo bikoze n'umutima ugasanga ntaco zikumari abo bariho twarababonye ariko hariho n'abandi b'umutima bariho ashobora kugenda kubabwira ukadodora ukuri bakagufasha kandi bazi kugufasha nkuko mugenzanje yabivuze basusa amahera gusa oya motivation nayo gutegwa intege navyo birakenewe akabwira ati harashika aha naho ntihashika kubera urumva experience bafise experience mu bintu naho iyo utari kumwe n'umuntu afise experience mu bintu urana n'ingorane nyinshi mu nzira urumva kandi nuko kuntu usanga uri demotive usanga wacitse intege ariko iyo uhuye n'umuntu afise experience mu bintu akaguha intege nivyo no gutanga amahera nivyo birakenewe uburyo nabwo buragutera intege kubera hari ibyo usanga bikenewe ukoresha amafaranga ariko naho toguha amafaranga akagutera intege byo navyo birafasha. Jimmy uno munsi wewe ugerageje kuraba ahantu ugeze mu bijanye n'ishirahamwe ryawe ushobora kuba kumbura rimaze n'umwange atari mutoyi ugerageje kuraba ni iyihe ntambamyi yo kwitegurira yo kurindira imfashanyo iva mu bantu kugira ngo uvuge ngo igikorwa canje kirateye imbere. Intambamyi yo kurindira nibaza yuko ari ukugira donc urindiriye gufashwa ntuza gukora vya bindi kuko abafasha uno munsi si benshi aho rero intambamyi ihari niya ahubwo nibaza ngo ahubwo sinoyita intambamyi ahubwo ni ingaruka yo kurindira gufashwa wa mugambi wawe uraza gufa
kuko si benshi biteguriye kugufasha aho rero mbafise amakenga yuko ugumye urindira gufashwa uzoguma wicaye urarindiriye nta experience uri kuraronka byose birafuye hama ejo canke gejo usigara uhagaze kuri rya zina no kuri wa mugambi waja mu bandi ati ndafise umugambi mugabo urindiriye gufashwa tanga uruko nyene buke buke twese twatanguye buke buke cega lycée Dirac ndi kw'ishure muri secondaire ariko nkakoranya abandi nkabwe ati turafite tuzoshika turafise aho turiko turaje bakavyumva abandi bakavyanka bamwe tugakorana bakarindira umwaka umwe ya ma promesse nabaha kabisa ntashike bagaca bigira hakaza abashasha n'ubunye tuguma tugenda twakira abashasha abandi umva abarambirwa nyene ngo barataha pass yego uno munsi twa turavuga ati tworindira imfashanyo kugira ngo twiteze imbere none uno munsi gerageje kuravuga pass aje kuvuga ati ingaruka yo gufashwa yo kurindira gufashwa nuko ibintu hari ibintu bipfa uno munsi wewe nk'umuntu akiri muto atamutashira hamwe afise kumbure nigiki wabwira umuntu ariko araturaba nawe we ahuru no munsi nigiki wamubwira ati kugira ngo byukuri ashobore gutera imbere umuntu ashaka kwiteza imbere bwa mbere nibyo twabivuze ni ukubanza kugira umugambi mbega ko tugenda dufise imigambi myinshi ariko muri iyo migambi myinshi hariho umugambi uza ubwa mbere none uyu umugambi uza ubwa mbere nshaka kuwukora gute ukiga umugambi wawe ntushobora gukora umugambi utawize utagize plan d'action utagize plan d'affaires yawe uwo mugambi shaka kuwukora shaka kuwukoresha uburyo bungana uko shaka kuwukoresha uburyo bungana uko mfise uburyo bungana gutya rero urashobora kuba n'ivyo wizeye yuko uzofashwa ariko ubufasha hamwe butoza kandi ufise indoto ushaka gushira habona none uzoca ufana izo ndoto uzogomana izo ndoto bizogenda gute ariko igikuru niki igikuru nukubahuka gukora dive igikuru nukubahuka gukora nawe iyo tubahuka ne wari gushika wari kuguma uryamye ukoresha telefone nkuko abandi bariko barazikoresha oya n'umunsi ushaka gutumirira urwaruka umuntu wese ataragira hashaka gushika atarahashika yuko yotangura mu buryo bukafise muri bike afise yuko yokubaho agatangura agenda akadodora mugabo afise ico yerekana bwa mbere amaze kumara mu kurangiza kumbure ubu urasanzwe uri mu bijanye n'amashira hamwe yafasha abantu mu kibano niki kiwobwira umuntu no musa ashobora kuba akubona akavuga ati amaze imyaka myinshi nta n'imodoka aragura nta n'inzu aragura kubera kumbure nayo ngira ntafashanye nyinshi aronka niki kamubwira kugira ngo ashobore kumva ko kumbure ashobora aho kwiteza imbere dive ikibazo si amafaranga ikibazo si imodoka nzogura ahubwo ikibazo ni impact maze kugira muri community no munsi ndavya beneficier nkabona abana 800 nkaraba ivyo kapitiri kirakora ndavuga amen ndavuga vraiment Imana ishimwe rero ico sinirirwa ndagiteba ko cyane ndashobora kuba nabitangwe bino bintu ntafise objectif yuko nzobitungiramo ahubwo mfise purpose yuko mpindura community aho mbaye iyo niyo mpamvu yatumye nja muri bino bintu Pacific reka ndagushimira kuba nawe witavye ndabashimiye cyane nanje Jimmy nawe ndagushimira kuba nawe witavye ubona butumire murakoze cyane dive niho turi kandi turabashimiye Eka namwe ndabashimire mwariko muradukurikirana cyari ikiganiro KuZiko twariko turayaga ku kiyago kivuga kiti tworindira imfashanyo kugira ngo twiteze imbere nawe urashobora kugira ico uvuze twavuze ku mashira hamwe y'abantu bafasha mu kibano ariko twanavuze no ku muntu asanzwe mega wawiteguriye gukurahe uburyo mu gihe wifuza gukora ikintu gitandukanye rero naho gutaha mu kiyago KuZiko kizokurikira murakoze.